ni umunsi wa nyuma turangiza imyaka 17 Umugambwe Fdd uriko uratunganya igihugu cyiza cy'u Burundi. Twatugiye kwinjira ejo bukera mu mwaka wa 2018 tugiye kubibonera kure rero umugabo wa muvuga ubonera duhamagara umwe wese atera indi ntambwe kubaka amazina yanyu, umuntu ayubake neza, Uburundi bugire abantu bafite amazina, izina ry'iteka, uryubake aho ukorera hose, uryubake muhira, hanyuma ejo Uburundi bugira abantu benshi bafite amazina akomeye. Ikintu citwa ukuganza, hatubwira ikintu citwa gushirwa hejuru, hatubwira abafise ubushobozi n'abafise ubukuru. Bibiliya tubwira ngo ivyo ni Imana yabishizeho kandi ibiha uwo igomba. Imana ishimwe cyane. Jewe ndazi neza ko atangwe zitatu zirahera, hari abarundi bavuze ngo tunyegeze igitoro babwira ngo abanyagihugu bakiragumuka mbere ka 2015. Urumva niho heza. Hariho abantu tuvuze tuti ubu nyene rutangura iterambere ry'igihugu abarundi bose batugiye batunganira. Kubera wewe yamaze kwicara bavuga ati eka twakwigumira muri irya biri mu busuma igiturire kakarenganya twakwigumira muri irya ntidushaka kuvayo. Ivyo neva nabatanye n'ibiki siko bavuga ivyo neva batanye n'ibiki ngwaro ngo ya muhungu ntacyo nkurusha ngo ntuzi ko tuya turya amahitira ngo ntuzi ko wa mugabo yatugaye. Aho umuntu umubujije kugira iturire uri umugesera, umubujije kwiba uri umugesera, yishakira kwigumira mu busuma, hari dayimoni ruti twanze tubone ikintu cica abantu no kutibuka Imana kuko nico cica abantu kutibuka aho Imana yagukuye. Yavuze ngo icyo gutinya Imana n'umwami. Imana umwami Uburundi urumvizanije amukoronera bwaza nta mukoronera bwaza. Imana umwami Uburundi ninde abo kabanga ninde yakatwini mutima mweranga nuvuga Imana hashaka kubera isezerano Imana yasezeranye Burundi kujya